uno turiko turatera intambwe turavye inama nshingamateka y'65 ingene abahutu bose bagandaguwe turaba ingene inama nshingamateka y'uyu munsi isho igira ikiringo cyayo ikakimara umushimwe uwa Barundi bashimye bakaheza bakamwongera turabona ko turiko turatera intambwe mugabo nta vyera nta de byose bizoza nuko iki gihugu cyacu gitsimbatara kubera turabona yuko hari abantu n'ubu baguma bashaka kugira ngo baze baratoba amahoro n'umutekano turabibona ariko bimariko kujya uko novuga ati par ordre de priorité ikintu tegeza kubanza gushira imbere rwose ni amahoro n'umutekano tukubaka Burundi. Nari nabajije nti uno munsi umuguyu canke uriya muri iyo ivuga yuko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe yo kwaduka igakora amahano muri izo kambi z'impunzi zavuga yuko bateshejwe izabo wibaza yuko uno munsi ivyo korohera CNDD-FDD gusigura yuko vyakozwe niyo migwi igwana atari leta yabikoze korohera gute ko mbona iyo bibaye yuko kandi abakurikirana amakuru n'ayandi biravugwa mu bwongoshwe yuko ibintu nk'ivyo bishobora gushika ugasanga mbe n'irya raporo ya 22 severe yatanze barayihindukije bayivugishije ibitavuze bazanye ibindi bitavuzwe bagahindura umukenyuro ugaca usanga les victimes abo byakoze ko nibo babaye les bourreaux abicanye. Madame SPES aho nyene duhagaze kuri ivyo vy'amakambi y'impunzi ari mu gihugu hagati yavuga yuko bateshejwe izabo mu gihugu nk'u Burundi gisanzwe cyakira izindi mpunzi ziva mu mahanga twavuga nk'abanyamurenge bava mu gihugu ca Kongo n'abandi baza baje gusaba ubuhungiro mu Burundi bibaza yuko mu gihugu kimwo amahoro n'umutekano ndetse urimo ranaraba malgré l'injustice iri mu bijanye n'intuzenya n'ingene abantu binja mu gisirikare n'igipolisi ukuntu gitunganijwe 50 ku 50 ku bahutu n'abatutsi haba mu gisirikare canke mu gipolisi uno munsi tukaba tubona ubwoko bw'abantu bavuga bati twateshejwe izacu ntidushobora gusubira ku mitumba twaje tuvako umutekano wacu ntukingiwe ibintu nk'ivyo wibaza yuko izo kambi z'impunzi ziterekana ishusho mbi y'igihugu ku rwego mpuzamakungu ku baraba ivyo Burundi babikurikiranira hafi umuntu agiye avuga ati mvuye mu kambi y'impunzi mu gihugu c'u Burundi asanzwe ari mu Burundi mwe mubona iyo image yo sanami isa neza ku gihugu nk'u Burundi. Murakoze ku ijambo kandi ikibazo cyazijya mpunzi zahungiye mu Burundi hagati hama zikagumiriraho nta shusho nziza gitanga haba mu gihugu no hanze. Ivyo byo kuvuga ngo bazocanga ngo bazoshiramwe abana bariya nibaza yuko mu bisanzwe atari byo byari bikuru kuko ivyo bagiye kubihitamwe ubu kubera ibindi byabananiye barababwiye baguma bavuga kuko byananashitse turavyumva kenshi ko bagira babasubize iyo baje bava kuko bitwaza ngo ivyo batinye ngo ntibirava mu nzira ko kwikeka misi yose abandi bataraba icyatumye kuvana kera izo ngorane ziza abo bantu b'abatutsi baguma bashaka kwiberaho mu buzima bworoshe bituma baguma binuba bereka ko abahutu ari abantu bagayitse batoyi bo ivyo bashaka byose barashobora kubironka. Turi
Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu RENAPE-BURUNDI rikabicisha kuri Radio Réveil la voix de la justice. Kongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mu kiganiro kidasanzwe aho tuza guca ijya nino ikibazo kidasanzwe kijanye n'ubumwe bw'abarundi. Haraciye imyaka 33 hemejwe ko abarundi bagiye kunywana. Muri kino kiganiro cuno munsi dufise abatumire batatu. Uwa mbere ni Jean de Dieu MUTABAZI asanzwe arongoye umugambwe HADEBU, Rassemblement des démocrates pour le développement du Burundi, akaba ndetse anasanzwe arongoye Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Kuri mikro kandi turi kumwe na HAKIZIMANA asanzwe arongoye ikigo CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Mikro kandi turi kumwe na madame CARITAS NDAYIZEYE ari mu gihugu c'Ubudagi, akaba asanzwe ari umwe mu bakenyezi baharanira ubutungane no kungana imbere y'amategeko. Uwundi twaye kubana muri kino kiganiro ni madame Kabareke Gloriose, ku munota wa nyuma vyashitse ntiyabana natwe kumvo zitamuvuyeko. Muri kino kiganiro ugiye kukiremesha ni Prof Deo Munezero kubwa RENAPE-BURUNDI, musangwe ikaze. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore. Bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye, bimenye, bimenye ubizirikane, bimenye, bimenye, bimenye ubitsirike, bimenye, bimenye, bimenye ubizirikane, bimenye, bimenye, bimenye ubizirikane. Haraciye imyaka 33 hari genekerezo rya gatanu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 aho abarundi bemeza ku mugaragaro yuko bagiye gufata ingendo y'ubumwe inyuma y'injyane zikurikiranya zagiye zirashikira abarundi, maze bigira inama yuko bagiye gufata ingendo y'amahoro no kunywana. Aho nyene bamwe mu batumire bacu hakaba ari umwe yagizemwo n'uruhara ahagararira ayo masezerano y'umwe bw'abarundi. Uwo nawe so yundi ni HAKIZIMANA asanzwe arongoye ikigo CIRID. Inyuma y'imyaka 33 ubwo bumwe hagati y'abarundi bwemejwe, harabaye ibikorwa bitandukanye. Uno munsi dushobora kwibaza tuti nibiki twashoye gushikako, nibihe tutarashikako, nizihe ntambamye twagiye duhura nazo, nigiki cokogwa kugira ubwo bumwe nuno munsi tukirondera ducishije mu mugwi CVR dushoye kubushikako, bushoye gusasagara mu gihugu c'u Burundi. Ni ikihe gikorwa cokogwa? Tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira ijambo rya mbere turariha HAKIZIMANA, ari no mu basanzwe barasinye kuri ayo masezerano, akari no mu basavye yuko ayo masezerano yojaho, kugira tubwire ubwa mbere na mbere icatumye ayo masezerano ajaho, hama turagenda duhanahana ijambo muri ubwo buryo. Fucimaye Sipiano ntaryamira, Meri Kiyoro ndadaye, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. HAKIZIMANA uri umwe mu bahamagaje barahaguruka baragondoza président Buyoya mu mwemeza yuko aho bamasezerano y'umwe bw'abarundi kugira injyane zamwe ziraba dufatiye nko kuvyari bihejeje kuba intega na marangara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 hari haciye imyaka 3 gusa
ari ivyari vyabaye inyuma yaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'inyuma yaho kandi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1969 mwarahagurutse murajya umutima menyo mu bihe bidasanzwe musaba yuko hoba ukubariza agateka kazina muntu biciye mu masezerano hagati y'abarundi. Ico ciyumviro cabajemwo gute, vyabahereye he kugira mushobore kwiyumvira yuko mu Burundi hojaho charte de l'unité nationale ihuza abarundi? Ijambo ni gwawe. Urakoze bwana mazina de umunezero kumija. Uvuze ivyerekeye ya masezerano y'ubumwe, nyuma ucutegereza kugaruka ukamenya ingene byatanguye, mugabo ukamenya cyane cyane iyi nguvu zavuye mu kugira ngo rijya kete twanditse itariki 22 z'ukumunani inganda ziriko ziratikira hariya muri Ntega Marangara. Zavuye izo nguvu zavuye babwire, kandi si benshi babizi, n'ababizi babizi igice nuko jewe kuva ku ntwaro y'abagaza mu kwezi kwa 11 kwa 1986 baramfunze bampora, abapatiri bampora ngo ngundana n'abasenyeri, ngo rero ngo umuntu ateye ubwoba, baramfunga kabisa ndamara amezi 9 ntawusambishije. Muri icyo gihe rero Imana iracana, bagaza twarabona yuko umuntu atazigira aturekura, tuca turatangura kwipanga, bibavuga kwipanga kabisa, turi mu munyororo abantu 4 turatoroka umunyororo turibohora, turahunga dushika muri Kongo, icyo gihe hitwa Zaire. Muri Zaire kuva Ibuvira guca Bukavu guca Goma ni Kinshasa, baca indaro ahantu hitwa Nsele, niho hari cité présidentielle y'igihugu ca Zaire. Kuva icyo gihe niho namenye ibintu byinshi, ndamenya cyane cyane yuko ikibazo cy'u Burundi umukuru w'igihugu ca Zaire agikurikirana ku munsi kandi ko ijwi ryiwe risohotse bajya batwara ibihugu rutura ari byo bya abakoroni bacu ba kera, ari bo babandanya ibintu bimwe bimwe, ari bo babiyobora n'ubu baracariko ibintu turimwo, ntimugire ngo bari kure yabyo. Hanyuma rero je mugonja ndava Kinshasa menye yuko umunsi abarundi bazomenya gusigurira mu butu ingorane ziho, atumvirije inyuma bamubwira muri diplomasi, ntigumumbure azoheza akoresha inguvu afise natwe twogorore. Kuwa 23 ukwezi k'umunani muri ujya mwaka wa 1988 ikete naraye ndaryanditse, narishize ku imashini, twejeje kurishira kwa amasignature yararenga 50, naho mwabonye 27 burya yararenga 50. hari ayo twahishije kuko twavuga tuti ko tusinya amazina yacu akamenyekana akaboneka, bakaba batuzi, humbure bazohava bafata ingingo z'ugutumanika yo kuducira urubanza rwo gupfa. Jewe ahantu nari ndiko ndabivugana n'umugenzi twari kumwe, muramuzi, arubashwe cyane, Professeur Sanze Augustin. No kuri bafasha abantu 50 barenga bakabagirira nabi, imiryango igafakara, bo bara abantu benshi. Reka twaranyiyeje impapuro 2 hasigara impapuro ziriko abasinyateri 27. Mugabo icyagiye kutufasha gusumba byose, abarundi ndasavye babimenye kuko n'ibintu bikomeye, ko ikopi originale y'ikete twari twanditse ryabwiriza gushikira président Buyoya ku munsi wa gatatu zari tariki 24 z'ukumunani. Jewe nje ndabwira abo turi kumwe nti azorironka saa 3, mugabo hari abantu babwiza kuzoba barisomye ku umunsi anjura umunsi umwe barisomye, hanyuma bamubaza ibyo basomye atagifise uburyo bwo kurihagarika. Nivyo vyabaye. Hanyuma rero ababizi
mu butu yaciye atuma ko inama ya CPGR yabaye ku wa gatandatu w'iyo ndwi ngo hari itariki 27 niho yabwira Buyoya amakuru yashikiriye kandi niyo kuko nabibwiwe n'uwavyumvise n'amatwi yiwe yarahari. Président Mobutu ari kumwe na Habyarimana yabwiye Buyoya ati genda ubwire ibintu bitatu. Icya mbere ntusubire gufunga umuntu n'umwe nk'uko tugize imisi tuvyumva mwongera muwacisha ku buhomba kubera ingorane z'amoko mufise hariyo. Ati ikindi cya kabiri iki kibazo c'abahutu n'abatutsi emera kivugirwe ku mugaragaro hanyuma havemwo icy'abarundi bunyene bumvikanye mugabo rero bibe bivuye mu ngingo kuko bari bamaze kumenya yuko hariho uretse icyo kibazo c'abahutu n'abatutsi hari ikibazo c'intara hagati ya Bururi na Muramvya nta cyagenda. Ababizi barazi yuko hariho nico bita tiers monde cyari cyavutse bagomba kuvuga abarundi batari abanyabururi ntibabanyamurambya mugabo bari mu zindi province zabona yuko nazo nyene zarenganijwe zanigiwe mu menshi mugabo hariho izari zinigiwe mu menshi gusumba izindi nka Cankuzo Karuzi izi za Bubanza c'ibitoke zo ntiziyita tiers monde ziyita quart monde. Sino biteba ko ni duhava bituzanira ibibazo byinshi. Ego uratubwiye ingene vyagenze kugira mushoye gushika kuri ajya amasezerano tutaraha ijambo Jean de Dieu Mutabazi kugira agica avuze ajya amasezerano yashitse inyuma y'imyaka 3 habaye ubwicanyi bw'akahomera bunwa bwabere mu ntara ya Kirundo na Ngozi mu makomine ya Ntega na Marangara. Inyuma yaho nyene ayo masezerano asinywe inyuma y'imyaka 2 gusa baca bagandagura umukuru w'igihugu yarahejeje gutogwa n'abene gihugu aho turi mu mwaka w'1993. mwe mwibaza yuko initiative mwagize yo gusinya ajya amasezerano yuko yashitswe ko uko mwari mu vyipfutse? Hari ikintu tutadeha abantu babwiza gushima nuko kuva itariki 28 keteri rimaze kumenyekana ye gushira mu mpunyafunyo muntu ikibazo c'abahutu n'abatutsi isi nzima yakimenya yuko bwa bundi hariho ubwoko bw'abantu bakinyijwe mu Burundi hariho n'abacabundi bimeze nko muri Afrika y'Epfo abirabure uvuga yuko n'abahutu b'i Burundi abazungu uvuga ko ari abatutsi b'i Burundi. Icyo gihe ikibazo cyaciye kimenyekana mugabo inyishu twari twasabye izo n'ukuri zimwe zagiye ziraza buke ariko zaje ku muvuduko twifuza kuko nyene kubishira mu ngiro nuko yitavye Imana kuvuga wapfuye navyo biragoye ariko iyo ni histoire hanyuma kandi yatwara igihugu naco n'abarundi bose turashobora kubivuga kuko nta binyoma birimwo. Shaka yarafise kugushira mu ngiro ibyo yemeye kuko yabishira mu ngiro ubwa mbere hoho ko yari yemeye ko yasinzwe amatora 1993 yari gukoresha ubushobozi afise kugira ngo abuze abasirikare biwe mvuga biwe kuko nibo yari yabapanze muri etat major n'ahandi yari kubabuza ry'abara byakozwe itariki 21 z'ukwicumi 1993 ntiryari gukogwa kandi naho ryari kukogwa bari guhana ababikoze kuko bari bazi. Hanyuma mugabo jewe kubera nagumye ndabikurikirana nta kintu na kimwe cyerekana yuko abagandaguye ndadaye bahanywe ahubwo mbere jewe ndabazi nkabitwasi mba ndukwa bitwa babikomago iyo muhuye barakuraba ukabona yuko bakuravye ni ryakagaye manyama karimo n'ikibi ukabona yuko ari umuntu yabikoze umengo nta uburemere bw'ububabare ufise kubera ibyo waciyemo. Hanyuma mbere y'icyo gituma mu nyuma jewe hari icyanyuguruye amaso mu gutegera ikibazo cy'u Burundi. Icyanyuguruye amaso ni igihe natangura ukwihe umwanya ukwiye wo kuraba uruhara ukudahana ibyaha bifise mu gihugu.
kubitegera niho naciye ntegera n'inyishu zimwe zirama gusumba izindi twoha ico kibazo mugabe ivyo ngira ngo tubivuga hanyuma. Urakoze cyane Mutama Deo Hakizimana kuri uwo muco utanze. Reka dusimbize tuje kwa Jean de Dieu Mutabazi. Jean de Dieu Mutabazi uri umwe mu barundi basanzwe bahagarariye ikigo cy'igihugu kijejwe kurandurana n'imizi ibikorwa vy'ihonyabwoko ndetse n'ibindi vyaha bijanye n'intambara ndetse n'ibindi vyibasira agateka kazina muntu, ndetse usanzwe uri na président w'umugambwe Khadibu. Uno munsi uri muraraba inyuma y'imyaka 33 icitwa amasezerano y'abarundi gisinywe, ubona ari giki twashobe gushikako, ni giki catunaniye, nize ntambamye twagiye turagira, ni giki cokogwa kugira abarundi koko ubwo umwe barondera ushoye gusasagara mu gihugu cy'u Burundi. Jean de Dieu Mutabazi, ijambo ni gwawe. Ego murakoze kuma ijambo nyakubaho murongoye ikigo RENAPE-BURUNDI. Ni vyiza cyane yuko iki kiganiro gishobora kuboneka kugira ngo abarundi baze baramenya akahise, kugira ngo bashobore gutegera akazoza umurundi wese ashobore kurondera ico yoterera kugira ngo iki gihugu cacu kirangwemwo ubumwe nk'uko abantu bavyifuza. Ubwa mbere na mbere ikintu tutegeza gutegera icari cyo ubumwe bw'abarundi. Burya bumwe uko abari babuzanye bakanabwigisha harimwo kwisonga umugambwe umwe wari ukiri umwe rudende iprona, ego zirongoye igisirikare ca kera, uko bavyiyumvira ntikwariko. Bobo bafata yuko ari ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi, kandi bakabona yuko igihugu cy'u Burundi kitegeza kubandanya kigabuye. Rero twebwe kuri twebwe suko dutegera ubumwe bw'abarundi. Bashiga tegerezwa kugira ubumwe bw'abarundi. Ubwa mbere na mbere nuko igihugu kirangwamwo amategeko twita mu rurimi rw'igifaransa état de droit. Abantu bose bakangana imbere y'amategeko. Ikindi cya kabiri tuba tuko turarondera, tuba turiko turakenera yuko abahutu bose bangana n'abatutsi. Mugabo ntihabe igihugu kirangwamwo iyo migwi ibiri. Ce n'est pas un pays communautaire. Iyo igihugu unitaire aho twese tungana imbere y'amategeko. Ariko ico bituma rero twebwe muri Sawanyafrodebu twaharanira un homme une voix, idaca ijana n'ibintu by'amakota mu kugabura ubutegetsi. Ariko gituma tuguma tugaruka dusaba yuko ibyo bintu by'amakota byovamo abantu bose bakangana imbere y'amategeko, tukaba turi muri demokarasi tugatora ijwi ku muntu. Murabona ko uyu munsi turatora ijwi ku muntu nko ku ntonde z'abashinga amateka, ntonde z'abampanuza jambo ya komine, ntituragira ko umuntu agiye bamutore aje mu namashinga amateka atamuryango w'ubwoko aciyemwo. Ngira ngarukireho muri kahise. Terezwa uyu munsi gutegera neza yuko ibi bintu aba bantu twita les héros, no kuvuga les martyrs, aba bantu bitangiye Burundi, hariho ivyiyumviro bagiye baragenderako bagira. Ubwa mbere umuganwa Rudoviko Rwagasore yaraharanira rwose yuko abantu bangana imbere y'amategeko. N'ubwoko yagendera abarundi abahutu n'abatutsi bose baramwiyumvisemo, baramwumvamo n'ivyumviro vya iprona y'ico gihe, baraheza baramutora. Nta misi yasigaye, nta misi yaheze batamugandaguye. Ugandaguye abantu barakurikiye barabona yuko ibintu vya Morovia na Casablanca 65 byaciye bijya mu moko. Abashinga amateka bose baragandagurwa 65. Ivyo navyo bica bivyara haheze imyaka 7 gusa haca haba ihonyabwonko y'abahutu
incabwenge zose abafite ico bimariye abahutu bose bakica kubuhumba baragwandagurwa iryo honyabwoko riraba umugwi severe washoboye kuvyerekana n'umugwi w'abahinga hanyuma inama nshingamateka na nkenguzamateka baserukira abarundi mu budasa bwabo kubera mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hariyo abahutu hariyo abatutsi hariho intara zose ziraserukiwe mu nama nshingamateka na nkenguzamateka n'amadini yose araserukiwe bose baremeza yuko 22 habaye ihonyabwoko ry'abahutu haba gusinzikaza hagati y'akazi na muntu ku bahutu abatutsi n'abatwa byaciye bivyariki tugiye turakurikirana ingene vyagiye bigenda kuri micombero yagandaguye abantu habaye ico nokwita un silence presque un silence de cimetière yajogora nta muntu yajogora mugabo imana hajya bavuga ati imanga ntimarira imana hariho abantu bashoboye guhunga hirya no hino barashobora bararokoka hanyuma mu bantu bari bambutse harashoboye kuboneka imboneza muri izo mboneza rero hariho umuntu yitwa Gahuturemi hamwe n'abandi mu 82 na gatatu baraheza barashinga mu rufuri hanze umugambwe paripehutu kugira ngo barakuko abahutu bosubira kuronka ijambo mu Burundi Gahuturemi n'abagenzi barawushinga haheze imyaka mikenya na Ndadaye Melchior kumwe mu Rwanda nabo barashinga umugambwe Sahwanya Frodebu bawushingira hanze ico gihe ni wari bwitwe Sahwanya Frodebu baca barataha bo bafatinga ati reka duhungu tugerageze inzira yuko umuntu n'umututsi bongana imbere y'amategeko bakaronka ijambo musanzwe muzi nkuko dewe yaragiye kubivuga ikintu cya regionalisme no kuvuga cy'amacakubiri hagaze ku ntara naco nyene cyariho ati turabingene twese twunga imbere y'amategeko kandi dusobore turonke ijambo bo baraheza barataha muga imboneza za paripehutu benshi bari hanze mugabo hariho abanywanyi babo ngaha hagati mu gihugu hama rero buhoro inyuma na gatandatu bandade batanze Nuzeye Major Peter Buyoya ibyafata pouvoir n'abasirikare bamushigikiye bari basanzwe bazi neza yuko hariho umugambwe witwa Floride wavyaye Frodebu yuko hariho n'umugambwe witwa Paripehutu kubera Nuzeye nka président Bagaza yarakivuganye neza arasaba Habyarimana wo mu Rwanda yuko yotesha abo bantu b'Paripehutu ngo ntibaze bamutere nukuvuga ikibazo abo bose nabamubutu bari bakivuga bakabwira Nuzeye badeho ico kibazo cyari kiriho kandi uko iminsi yagenda cagenda kirakura nabijya byabaye ntega maranga hakagira inzira karengane Nuzeye zigandagurwa ikibazo cyari gisanzwe kiriho ahubwo cyariko kirafata intumbero novuga yuko Nuzeye yindi burya kugira ngo ubone abantu bimboneza abantu b'incabwenge baja hamwe mu mwanya muto bagashobora kete bakabonana bakarisinya banyaruze nuko hajya mu mwanya muto bakirukanga bakanatangana surete y'ico gihe yari ikomeye genda yibuka ariko banabuza nuko abahutu batatu badashobora kwicarana baca barita inama banyarutse no kuvuga yuko bagiye gusinyira sur intérêt déjà favorable no kuvuga bari abahutu bari bazinanye yuko bacinyijwe ari Nuzeye igihe mbere na Sahwanya Frodebu ico gihe twasore igitabo citwa Un apartheid qui ne dit pas son nom kana ingene iki gihugu c'u Burundi abahutu 85 kwijana bacinyijwe ari nko zifite ubutegetsi mu mihingo yose bakavyerekana Un apartheid qui ne dit pas son nom burya abantu bari babize hanyuma twibutsanye ibya kera burya iki kintu cyo kuvuga yuko habaye ihonyabwoko ry'ibiri na kabiri
muri raporo witakere deja dewa arayize arashaka nuko yitwibutsa gatonya burya kuvira kabiri abantu muri Amerika n'ahandi hose bari bazi ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu 72 ikibazo rero cyagiye kirakwega gushikaho Buyoya avuga ati reka turabe ingene hoja ikibazo cy'umwe bw'abarundi mugabo la manière de l'aborder nuko uko yashatse kugitarira yatarira avuga ati we abasirikari abahima abatutsi bibururi yo mu Rutovu tugume turi hejuru umututsi w'Uburundi aguma ari hejuru umututsi wo mu Rutovu agume afise ubutegetsi ariko gituma tumaze kwemeza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twagendaho gushyira ibwirizwa shingiro atamuka arimo tuvuga tuti abahutu n'abatutsi bose banganya abahima tuza gutora rezone batora tubishize mu ngiro abanyafrode bigatsinda abigishije ubumwe bacibaga icy'amatora yabyaye ni ukuvuga rero yuko ubwo bumwe uko bwabiyumvirwamo ikintu cyo kunganisha abarundi n'itari yarusha bagomba ati eka tugabure hajemo ibitigiri mu gisoda ibitigiri mu gipolisi n'abashinga amateka ibitigiri kuba rero ni ibintu bigumiza abarundi mu moko yabo bira ngo je nagiye mu gisoda nitwa umututsi nabanje kuba umututsi imbere yo kujya mu gisoda nabanje kuba umuhutu imbere yo kujya mu gisoda nabaye bashize kuri liste y'abadepite wa kabiri cyangwa wa gatatu kubera ndi umututsi urumva ibintu by'amakota bica bitugumiza muri iyo migwi twe tukaba dushaka rero uko umurundi kogira amasezerano y'ubumwe bw'Uburundi aho ashingiye kuri demokrasi agashingira kuri etat de droit abarundi bose bakangana cyane cyane bakanganya n'umugisha mu nzego zose ego Jean de Dieu Mutabazi ntaguciriyemwo imbere yuko tuza kuja kwa Madame SPES twe natwe muri RENAPE-BURUNDI tuvuga yuko abantu bose bategezwa kungana imbere y'amategeko ano niveau ivyo biranategekanijwe yuko mu ngingo y'amajana 289 yuko inama nkenguzamateka yategeza ku kijya nino ikibazo kijanye n'ubusumbasumbane buri mu vy'ubwoko bwa barabe yuko bashaka kubandanya iyo ngendo canke bakayivako twaratanze ugwete aho twari duhagaze uno munsi uri muraraba ikijanye n'umwe bw'abarundi uko kuntu bibandanye bipfundikanijwe mu ntuza mu mategeko ugasanga ari ubumwe bavuga yuko buhari mu ugasanga ari ubumwe buhagaze hanini ya ku bintu bapfundikanije naho nyene harimo injustice we wibaza yuko uno munsi mu mwaka wa 2024 umuntu yohagara ku maguru abiri akavuga yuko ubumwe bw'abarundi bukomeje na uvuka rimwe ngo yuzura ingobyi iyumvire abagenzi ba DIEU SPES na jewe uyu munsi dushobora ubwa mbere turavye aho ndenda yasize igihugu uyu munsi twarashoboye kugira inguvu aremegwa ko ero de la démocratie icyaka turafise icyo bita liberté d'expression turashobora kuvuga ibyiyumviro by'iwacu n'ibyo ibibazo by'ubutunzi muga nta muntu ashobora kuvuga ati je bariko barangiza ubwoko nukuvuga turiko turatera intambwe ikintu gisigaye kandi turiko turaka tugisaba ntuzeye muri leta nuko nabo boneza bagatanga ku gasunuzo bagatera intambwe nabo bagaheza bakemeza yuko 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu haraba zaha biturutse ku ntambara harongera kandi haraba isindikaza ry'agatakazi na muntu wahuta abatutsi n'abatwa twebwe twarabisabye kandi turizeye yuko icyo kibazo kiriza yabo hageze bazoheza bagaheza bakagikurikirana bagagitangira inyishu nukuvuga uyu munsi nta vyera nkade mugabo twebwe uyu munsi turafise espoir turafise ukwizera kuko umunsi umwe
abarundi bazoshobora kungana bakabanza bakaba abarundi iyo tuvuye 65 72 93 tukaraba aho tugeze ubu batora bwa gatanu na 20 ata mukuru w'igihugu aheruka ugandagurwa kubera ubwoko bwiwe uko byagenze ntuze kuri bangenda ndumwe kuri bandadaye kuri bantajyamirana kuri bantajyamira turabona uko kuno turiko turatera intambwe turavye inama y'amateka y'65 ingene abahutu bose bagandaguwe turaba ingene inama nshinga amateka y'uyu munsi isho igira ikiringo cyayo ikakimara umushimwe uwa Barundi bashimye bakaheza bakamwongera turiko turatera intambwe mugabo nta byera ntade byose bizoza nuko igihugu cyacu gitsimbatara kubera turabona yuko hari abantu n'ubu baguma bashaka kugira ngo baze baratoba amahoro n'umutekano turabibona ariko bariko kujya ko novuga ati par ordre de priorité ikintu tegeza kubanza gushira imbere kose ni amahoro n'umutekano tukubaka Burundi. Urakoze Jean de Dieu Mutabazi kuri uwo mwihwezo utanze. Reka dusimbize tuje kwa Madame SPES mu Budagi. Madame SPES turi mu mwaka wa 2024 haraciye imyaka 33 hemejwe yuko mu abarundi bagiye gufata ingendo y'ubumwe yo gusangira kabisi n'agahiye. Uno munsi inyuma y'iyo myaka 33 akabazo ni kakandi. Wibaza yuko no munsi dushaka kuvuga yuko ubumwe usasagaye nkuko tuvyipfuza? Murakoze kumpa ijambo nkuko abandi batumire babivuze ubumwe burahari mugabo nakantu kisase gatoyi je uko ndabibona je mbona reka kantu kisase kingo uko kingana ari kuba bisumba uko biru hanyuma kandi nta kuntu umuntu yoshinga burya bumwe bw'abarundi kiriya gihe hanyuma akaba yagirijwe ibintu byinshi by'amabi aho no kumuha izina umuntu yashobora no kumuha izina yuko yamenje umumenja kuko igihe ibintu bwiye urakwirikirana ibintu byabaye ku ntwaro yiwe yarabangamiye cyane ubwoko bw'abahutu novuga jewe yuko ubwo bumwe bovuga ngo burahari ni novuga ko ari uguhendahenda kuko urabona baracyagendera no ku ngingo ziwe nta kintu na kimwe bigera muri ibi by'ubumwe bamukema ngo bamugaye bavuga ati ibi bintu turashobora kubihindura turavye uko yabivuze ko byari bigire ubu by'ukuri amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nyakuri kuko ajya amasezerano y'uruhendo yarayuruhendo kuko uko babyifuza abo bari babisabye byari byiza mugabo nyene kubishira mu ngiro kubera igikenye yarafite ntiyabitunganije nk'uko abo babisabye babyifuza hama mugabo ikibabaje nuko tuguma tubigenderamwo abagabo bijunja ngo bahaguruke bubahuke bavuge bati ubu harageze ko ibintu bigororwa tugire by'ukuri ubumwe bwiza burama bw'ukuri ataguhendahendana nk'uko hariho uwivuze ati byarusha bariyarusha hari ibintu bagiye kugabangana mugabo sivyo bifuza ni gupi none ubu batobyicarira ivyo vyarusha ngo babikureho hanyuma kandi niyo rimwe na rimwe twumvise hagize ubikora makoma ngo avuga ati umurundi arakwiye gukora icyo ashoboye nk'umurundi batarinze guharura ubwoko bwiwe hariho abaca bataruka ngo
ngo amasezerano y'Arusha ntimubona yuko umenga hari intwaro zibije mbona umenga hariho abantu batwagwa na Arusha n'abandi batwagwa n'ivy'Uburundi hariho abantu babihagaze ko cyane nico gituma nguma mbona yuko ubwo bumwe bavuga mbona umenga no kurerekana kuko kurerekana rero jewe kunyereka ko ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi bwa kiriya gihe ataco arashika ko atarayukuri kuko gushika n'ubu umbona umenga urabona ku kajisho ntibariyumvanamwo hanyuma kandi ubwo bumwe bw'abarundi yaba buhari boba baravuze yuko abarundi sinzi na kabiri bahonye hakaburamwo n'umugwi na mutoyi w'abatutsi uhaguruka ngo uhaguruke uvuga ati werekana akababaro ko wifatanije umubabaro nabo bacikacumu basi bw'icyo gihe abo bariko bararira abo ngo bateye ibyatsi abo bandi batutsi bafise ibisiga by'ababyeyi babo ngo bavuga bati subiza ibyo bintu nta basokoroka ngo berekane ko bifatanije umubabaro n'abo bantu none wumva ubwo bumwe wumva ubwoba buri hehe buri hehe abapfakazi nta n'umwe abitaho ngo bavuga ngo tuganire ku kintu cyabaye ko bafasha gute. Urakoze Madame SPES kuri uwo mwihwezo utanze reka tugaruke kwa Deo Hakizimana dufatiye cyane cyane mwihwezo wagizwe na Jean de Dieu Mutabazi aho yavuze ati nta vyama vyera ngo de ati twarateye intambwe ariko hariho ibikibura. Mutama Deo Hakizimana uyu munsi mu mwaka wa 2024 dufise amakambi y'impunzi y'ubwoko bumwe mu Burundi avuga yuko yateshejwe izabo inyigisho zitangirwayo nk'iy'umwana abajije umuvyeyi wiwe impamvu bisanga bari mu ikambi y'impunzi ntituzi nyishu zitangwe zarizo kubera yuko avuga yuko bavanywe ku mitumba bahora babako n'abahutu bavuga yuko aribo bateye urabona yuko none umunsi tuvugana mu gihe umugwi severe wemeje mbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka yuko mu mwaka w'igumbi kimwe amaje 1972 imbere n'inyuma yaho yuko habaye ibikorwa vy'ihonyabwoko vyibasiye abahutu ariho nabandi mu migwi y'abatutsi bakivuga yuko ahubwo nyabuna ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ndetse baganasimbiza bakavuga yuko haruhande yuko hishwe umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu mu mwaka w'igumbi kimwe amaje 1993 bakavuga yuko leta ya Frodebu yagarutse kora ihonyabwoko ku batutsi mwe uno munsi muri mwo muraraba izo kambi z'impunzi zikiri mu gihugu hagati z'ubwoko bumwe ntona yuko nubwo avuga yuko bamwe bararondera ukuri no kunywanisha abarundi wibaza yuko ico gikorwa kizokoroha mu gihe tugifise ubwoko bumwe umugwi w'ubwoko bumwe wivanye mu bandi barundi ukaja ukwabo bavuga yuko ubangajwe baturatujwe bateshejwe izabo mwibaza yuko ico gikorwa leta y'u Burundi izoroherwa mu kugishira mu ngiro ijambo ni gwawe do Hakizimana. Ico gikorwa ntigishobora koroha mugabo birakenewe kandi natwebwe twemera yuko hari ivyagiye birahinduka n'ivyo twifuza rero byavuze yuko hari intambwe zimwe twakora mbere ngira ndamuhirire nongere ko yuko intambwe jewe mbona ziri mu ntambwe nyamukuru gusumba izindi nuko igihugu cyashoboye kugera ahantu hagati y'umwaka wa 2005 na 2015 igihugu cyashoboye gucanga igisoda yabaye intambwe ikomeye cyane nuko Barundi badakunda kuja barashimagiza ibyiza bibi wabo nivyo turakwiye kubigarukako cyabaye gucanga igisoda ni intambwe ikomeye cyane ariko intambwe ngizo zica zizingamirwa n'ibintu bibiri ngira ndababwire bidakunda kuvugwa icyambere abarundi benshi ntibategera yuko ibi twita ingwara iyo zibaye hariho abicana n'abicu bagakoresha inkoho n'ibindi byumba byica n'ibindi ariko
hariho abataramenya yuko ibinyoma guceceka ukuri guca imbere y'ivyuzi ukavyigiza inyuma hajya abarundi imbere nibo nyene bibesha wamisha ko ndamwanka amisha ko nyanka naje nkamwisha ko ndabizi yangu muramaze kuvyumva iyo ngeso muri ibi bintu irateye amakenga gose kuko ituma guceceka kubiriho biguma bibandanya nico ituma ubona dufise ujya mu Gwisevere wavuze uramenya je narawukozemwo ukozemwo inyuma y'iyindi myaka ine twabonyemwo umugwi wa mbere wari urongowe na Musenyeri Jean Louis rero tumaze imyaka 10 Severe iriho mugabo urabona ikibazo cyo kurondera ukuri n'ukuri kurangira cyari kure cyane ikimenyamenya n'ijya raporo rero icyambere cyo kugira ni silence guhora ukuri ubukuzi kuko iyo abantu bamenyereye bazi ko ndabizi ngo mugabo ndihoreye nico gica gituma babwirana utabwiranye ukuri n'ubundi rero mukebana umwe wese yamaca aguma aronde nyene amukwita umwereka akagwa atabizi hari ikindi cyakabiri bijyanye n'icyo oye muri iki gihugu cyacu nuko abantu badakunda kumenya yuko bitugora hano mu Burundi bifatanye n'ibigo y'u Rwanda n'ibigoye Kongo n'ibigoye Tanzania iyo connection regional ariko benshi batayigira batayigize biragoye komprena gutegera ingene ikibazo cifashe rero nibaza yuko le moment est venu yuko yewe nari kugukubitiraho kagohe iyo mbaza bo wotumira mu iki kiganiro nkaho urabona wari gutumira umuntu wo muri ujya mu bibazo biwega ashobore kubidusigura kuko ujya n'umugwi w'igihugu rero kuba aho uri hose uri capable ushobora gusigura abanyagihugu batumva twaza yuko nabo tuzoronka akanya tukabatumira bakagira ico bavuze ego reka tusimbize dusubire kwa Jean de Dieu Mutabazi we muravuga uti twarateye intambwe aho twari turi mu myaka ya 65 72 tumuraraba uno munsi muri 2024 ntabwo ariho tukiri twarateye intambwe nubwo hakiri utubuze Jean de Dieu Mutabazi ari akantu wacishije muvuga uti umugwi w'igihugu jejwe kuri n'ukurekuranira Severe waremeje ntuzenya uratanze raporo imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye mu Kigobe baremeza yuko mu myaka y'igihumbi 1972 igihumbi 1973 habaye ibikorwa by'ihonyabwoko vyakorewe ubwoko bw'abahutu n'ibindi vyaha vyakorewe abo mu bundi bwoko bw'abatutsi n'abatwa aho nyene hariho nikete mwigeze kwandika nibaza yuko tuzorigaruka ko uko uno munsi tumwe turavuga ku kijanye n'ubumwe bw'abarundi mwe mwibaza yuko kuba haciye ikiringo c'imyaka 2 leta y'u Burundi itaremeza irya raporo ngo isinye ko abarundi n'amakungu bamenye yuko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'ihonyabwoko ndetse n'inkurikizi zavyo ziboneke abagiye bihagira ivy'abandi bagiye baranyaga muri ubwo bube gito bwakozwe bashe kuvyakwa abagirizwa n'ivyo vyaha bagize uruhara muri iryo honyabwoko ryakorewe mu bwoko bw'abahutu bashe gufatwa hirya no hino kuko harimo n'abari mu mabanga y'igihugu no munsi muri no mwanya tuvugana mwibaza yuko nivyo nyene vyuko hari icyaha gisumba ibindi vyose cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi kaba kitarahanywe wibaza yuko bitari mu bidindiza uko kunywanisha abarundi ubwo bumwe bw'abarundi bugatuma bucumbagira ngira nyako muhisha makuru cyangwa umuhinga ngira ngaruke kuri kimwe nayo navuze ko atawuvuka ngo yunzura ingobyi intambwe aho twari turi kera ubu turiko turatera intambwe kandi bizogenda bibandanya neza uyu munsi nimba leta y'u Burundi ntiremeza irya raporo umugwi wa Severe
wemeje n'inama nshingamateka ikemeza ko habayeho nyabwoko y'abahutu 72 agasindikazo gataka kazina muntu ku bahutu abatutsi n'abatwa leta irafise yayi eka n'igihe uribuka n'igihe umukuru w'igihugu nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uribuka yuko yigeze kubwira ikiganiro ari kumwe n'abahoze barongoye igihugu ndayizeye severe ndangura byibuka ego yarishuye neza yuko byase mugabo ni hamwe umuntu avuga ati iyi dossier nihagera bazoheza bakayitomora rero twebwe rero turafise ukwizera kuri iyo dossier ego ngaho nyamavuga muti murafise ukwizera dufatiye kuri mwebwe nk'abarongoye ikigo kijejwe kugwanya no kurandurana n'imizi ibikorwa by'ihonyabwoko ndetse n'ibindi bikorwa bibangamira agateka kazina muntu mwibaza yuko inyuma y'imyaka 50 ivyo vyaha bibaye inyuma y'ikiringo hafi kirenga imyaka 10 umugwi w'igihugu jeje kuri no kurekurirana ndetse no kunywanisha abarundi uri ku kivi mwibaza yuko leta y'u Burundi yo bitaracererwa cyane canke vya bimeze gute muri uwo mwizero mufise mubona yuko leta y'u Burundi itaracererwa cyane ku buryo ico gikorwa kitategezwa kuba caravuye mu nzira nka twebwe turongoye ujya mu ujeje gukinga no kwanana n'imizi amabaturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza akazi na muntu rekanye neza aho duhagaze warerekanye aho bahagaze inama nshingamateka na nkenguzamateka barerekanye aho bahagaze se icyizere yuko na leta y'u Burundi izoheza kwerekana vuba aho ihagaze barakubwira ati nyumurorere imvuzeye ico kibazo turiko turanonosora tuko turaciga tuzoshikiriza aho kigeze tuzoheza tugishikirize aho duhagaze hageze hanyuma ikindi naco nagira ngaruke kekeye ibikorwa bya severe nibikorwa n'ukuri kujya bavuga mu Kirundi bakora ibikorina n'ubu ibikorwa bari ku mirimo eka na wa mugwi wa SNTB naho bawuhagaritse uyu munsi mu namashinga amateka ibikorwa baho gukora bariko baravyiga kandi bashimye yuko byofadikanywa byokorerwa mu mugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira nyine iyo dossier iri mu nama nshinga amateka turorere turabe ico bazoheza bakabivugako mugabo ico dukenguruka burya ujya mu mugwi wa SNTB wari ujejwe gusubiza imfuvyi abapfakazi ivyabo byanyazwe na kabiri amatongo imiduga canke ibindi burya tunganirije bake mugabo bibanjije ahejeje ibyo bashigaje rero bizoheza bibandanirizwe mu mugwi wa SNTB hanyuma rero twebwe kuba tashoboye guhunguka bari barahunze kera turizeye yuko uko byagenda batari bake barahunze abandi baraja muri Amerika abandi baraja muri za Australia ntituzi abasigaye za Tanzania ko nabo nyine batabandanya bahunguka umwumwe to twe twumva mpunzi zejo bundi muri byabaye mu 2015 bijya n'ibintu bitubabaza gose n'ibintu bitubabaza gose turifuza yuko bose boheza bagahunguka nivyo hari bahunguka n'abandanya guhunguka muga turifuza yuko n'abasigaye inyuma boheza bagahunguka hanyuma kuberekeye abadeplace interne bahunze hagati ngaha mu gihugu bake bakaze deplace intérieur basubiye mu matongo iwabo mugabo hariho abase gusubira iwabo nk'abo muri za ruguru n'ahandi
aho rero kuri ibyo turiko turasaba kugira ngo abantu babandanye baba mu kintu bita amageto geto de réfugiés bien déplacés internes ugasanga babandanya bagira ivyo vyiyumviro we wavuze ivyiyumviro vy'ishari inziga urifuza rero nko abo ngaha mu Burundi yuko aho bari uhagira ibisagara bakaviyabiliza muri ayo matongo bakayabiriza bakageza bakabavanga bakahashiramwo abantu abatutsi bakahashira abahutu n'abatwa bakaba nk'utuntu tumeze nk'udusagara matara ntihagira abantu baguma bari mu mugwi umwe biyumvira ivyo vyiyumviro agira inzigo umutima n'ibindi hama rero umugabo mu bari hanze twebwe hari ababijejwe bariko baragerageza yuko cyane cyane ku bahunze mu 2015 kandi nko ku kintu ntuze twabonye burya 2015 burya zarateranje cyane cyane abantu zarateranje abantu novuga yuko bagize ivyo bapfa aricyo gituma rero usanga nk'abari hanze usanga nabo nyene biyumvira ugasanga barafise ishavu twifuza yuko nabo nyene boheza bakagaruka bakagira ico baterereye mu kubaka iki gihugu cacu mvuga abo bahunze 2015 ni demokrasi twe dufise ariko benshi rega batayinezerereye cyane cyane muri abazungu aba bita les occidentaux batazerewe usanga rero bariko bakora imikenyuro yo guteranya abarundi cyane cyane mu bahutu ugasanga rero bariko baraduteranya ivyo rero no kuvuga dutegeza kuraba ingene ivyo bintu byo guteranya abose rimwe twoza tukamenya gutandukanya icyatsi n'ururo tuze ikintu cyose cya politike nikize ngo kidutacyanishemwe gishitse ko turi demokrasi tukaheza tukakiganira nk'abantu bose rimwe. Urakoze cyane Jean de Dieu Mutabazi kuri mwihwezo utanze. Reka tuje kwa Madame SPES hama turasubira tuje kwa Deo Hakizimana twerekeza ku musozo. Madame SPES aho nyene duhagaze kuri ivyo vy'amakambi y'impunzi ari mu gihugu hagati yavuga yuko bateshejwe izabo mu gihugu nk'u Burundi gisanzwe cyakira izindi mpunzi ziva mu mahanga twavuga nk'abanyamurenge bava mu gihugu ca Kongo n'abandi baza baje gusaba ubuhungiro mu Burundi bibaza yuko mu gihugu kimwo amahoro n'umutekano ndetse urimo ranaraba malgré l'injustice iri mu bijanye n'intuzenya n'ingene abantu binja mu gisirikare n'igipolisi ukuntu gitunganijwe 50 ku 50 ku bahutu n'abatutsi haba mu gisirikare canke mu gipolisi no munsi tukaba tubona ubwoko bw'abantu bavuga bati twateshejwe izacu ntidushobora gusubira ku mitumba twaje tuvako umutekano wacu ntukingiwe ibintu nk'ivyo bibaza yuko izo kambi z'impunzi ziterekana ishusho mbi y'igihugu kugwego mpuzamakungu kubaraba ivyo Burundi babikurikiranira hafi umuntu agiye avuga ati mvuye mu ikambi y'impunzi mu gihugu c'u Burundi asanzwe ari mu Burundi mwe mubona iyo image yo sanami isa neza ku gihugu nk'u Burundi. Murakoze ku ijambo kandi ikibazo cyazijya mpunzi zahungiye mu Burundi hagati hama zikagumiriraho nta shusho nziza gitanga haba mu gihugu no hanze. Ivyo byo kuvuga ngo bazocanga ngo bazoshiramwe abana bariya nibaza yuko mu bisanzwe atari byo byari bikuru kuko ivyo bagiye kubihitamwe ubu kubera ibindi byabananiye. Barababwiye baguma bavuga kuko byananashitse turavyumva kenshi ko bagira babasubize iyo baje bava kuko bitwaza ngo ibyo batinye ngo ntibirava mu nzira ko kwikeka misi yose abandi bataraba icyatumye kuvana kera izo ngorane ziza abo bantu b'abatutsi baguma bashaka kwiberaho mu buzima bworoshe bituma baguma binuba bereka ko abahutu ari abantu bagayitse batoyi bo ivyo bashaka byose barashobora kubironka.
nyibutsa ko natwebwe mu 1993 igihe baza kutwica baratugabuye bamwe bafata abatutsi babagumiza mu makambi bararindwa bikwiye hanyuma natwe baturekurira ko abatutsi baza kutwica ivyo oye rero byo kuvuga ngo basanze ngo nibaza ko amahitamwo kuko byabananiye nico gituma nguma nsubira hahandi mvuga ko ubumwe butariko buraborohera kuko hariho umugumwe w'abarundi aribo batutsi baguma borohera ibyo bifuza bazoguma babatera amananiza kuko hari ibintu bita kugondoza si ukuvuga ko icyo umunyagihugu cyangwa umurundi wese yifuje kica kiba nk'uko abyifuza hariho abandi batemerewe icyo bifuza ko kijya mu ngiro urabona barasabye ati bo bene wacu nibagaruke abo bene wacu b'abatutsi bagira hiyo nibagaruke mu mihana iwacu kuko nubundi baraza kuharimira baranadusigira ibikoresho ibintu z'ibyo bimbuye tukabibacungira umva ni citwazo niko novuga gusa kugira ngo bagumaho oye hari ibintu byose hari ayo mazi hari ayo matara bagume bamerewe neza ari migambi ivyo biteye n'ubwoba ko barashobora kugira n'imigambi yo gutera abandi abahutu kenshi ukunda bibona mbona imishwano iheze baca basubira kurekura ivyo byo kuvuga ngo kunywana no kurekura bo barekura ubwo nyene nta n'imisi hera byo kunywanisha boza barabijana cyane mu batutsi kuko abahutu barekura n'ingoga n'ubu barifuza kubana n'abo bantu mu mahoro nibyo mbona 50 ku 50 ngo abahutu hariya ngo batutsi hari urabona niyo hageze yuko hagera abantu benshi binjira mu buzi niki baca bamwe bakoma induru ngo amasezerano yeraje urumva bama bariko bararereka ko atamuhuta nibo benshi mu bisanze nibo bari kuronka ibibanza mugabo ugasanga bariko barabanganisha cyangwa bakabashira inyuma y'abatutsi ico nico niko ndavuga nico mbona menga kiracahazi ico ubwo bumwe buri kure nk'uko etama kandi urabona batutsi baguma bagenda kwishira kuba ahantu hateye imbere niko baronka ibintu byose bishobora ko babaho neza kuruta abahutu cyane akarorero ni ibintu by'amagara meza abana babo bariga neza bakazotsinda bakazoza gufasha biwabo babandi bari hariya bakabura n'ubwo buryo barabura uburyo bukwiye ikintu cyo nibaza cy'ubumwe ko kiragoranye cyane kuko gisaba ibintu byinshi iyo umuntu adafise amagara meza ntagire ibyago ntashobore kwivuza bikwiye hanyuma mu buzima bwawe ntaronka umwidegenzo imanza bakagenda nk'uhagize umuntu amuhohotera haguma haronka uburyo bwiza babandi bafise amafaranga ubutungane aragenda aca asanga wa mwana nkumbure w'umututsi yateye imbere akaca amutsinda kuko afise uburyo bwo gukurana hehe abahutu bamwe barabona ni Bujumba umva hariho ikibazo kininiya gishobora gutuma haba ubumwe kenshi na kenshi n'abantu baba banganya n'ibyiyumviro bakayaga hamwe abandi nabo bagaca baguma bahendwa ukaca usanga haguma hari ikintu babafunga kajagari ndetse kari n'ikirundi ego urakoze madame SPES reka tuce tusubira kwa Deo Hakizimana mu minota ya nyuma twerekeza ku musozo w'ikiganiro Deo Hakizimana uri umushakashatsi uraba ibibazo by'u Burundi ukaraba n'ivyo hanze y'u Burundi amakambi y'impunzi nkayo uri muraraba ibikorwa bimaze iminsi vyibasira abarundi ahugira gutyo kumva ngo mugwirede tabara wateye mu Gatumba ngo wateye Buringa wateye hirya no hino mu gihugu we wibaza yuko nk'abantu bari ubwoko bumwe mu makambi nkayo mu gihugu no munsi bavuga yuko cabaye mwihonyabwoko ugasanga hariho bamwe mu migwi y'abatutsi batanavyumvikana ko bavuga bati nyabona ahubwo ihonyabwoko ryakorewe abatutsi we wibaza yuko ejo canke hirya yejo uwo mugwi wosembera muri ayo makambi y'impunzi y'abantu bo mu bwoko bumwe
ugasasika inganda. Muravye ibibazo bakunda kuvuga bavuga bango imbonera kurengo zirarenganya abantu ibiki nibiki utuntu twinshi hirya no hino baguma bapfundikanya aho hageze yaho bavuga bati ngo imbonera kure ugwaruka rwo muri CNDD-FDD ngo nugwaruka rw'abateroriste. Ejo uwo mugwi Rede Tabara hamwe wo canke undi mugwi wari wo wose wosembera muri ayo makambi y'impunzi ugasasika inganda bagasimbira ku makreno bakavuga bati ihonya bwoko ry'abatutsi rikozwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mwibaza yuko ivyo bibazo CNDD-FDD bizora yuko ivyikuramo? Ico kibazo twe kukibaza uwo muri CNDD-FDD, ariko reka tukibaze nka mwebwe nk'abahinga. Ego nyakwawa DIEU, ico kibazo je ni kibazo kirekire nkuko navuze mu gutangura, umuntu adashobora kwishura yihuta. Kunyibutsa yuko ndumushakashatsi ko nandika ibitabo kuri uno munsi mparura ibitabo 5. Hanyuma ico nagomba kumenya nuko kandi bijanye no kunywana bijanye na demokrasi, jewe ndabikora no vuga yuko ari kuva muri 1972 nacitse ku icumu mu ihonyabwoko ryo muri uyo mwaka, kuko ico nari mfise imyaka 18 kweri ivyanshikiye shitse mu wundi mwaka fise imyaka atari 19 gusa mugabo imyaka 39 hariho 20 nongereje nacingira umutwe w'umuntu akuze cyane cyabingumamwo gushika muri yo myaka 50 n'ingahe iheze 2 narabonye ibihimba bikuru nagenda cyamo, narigeze kugira ahantu numva nshavuye, numva nankana vraiment bagiriye abantu bamfutse mugabo haragera uwundi mwanya wa kabiri ndiko ndiyumvira banje kuraba nti ibyo byose naho numva afise ishavu ko yaranshishije mu bintu bikomeye ntabwirizwa kuvamo, none raba ndacyariho ntangura kwiyumvira none no bisigura gute, kuko nanje sinategera ingene abahutu n'abatutsi bicana. Umuntu umwana yamusangiye icupa hanyuma kurasana n'ingo, ivyo nivyumvikana n'ukuri. Ibuka ari niho nacavuga kubera mbona hari ivyo ntumva ndabiretse, ivyo nahora akora ndabiretse byose, ndayivuyemo byose bya politike, ngira subire mu ishuri soma ibitabo baza abarimu ngiri ubushakashatsi ntegere Uburundi ikibuzingamitse icyo ari cyo. Nakoresha bwanateye mu 1995 naratunganije inama i Geneve, natumiyemo abantu bake cyane ndabasabye mufashe gutegera uruhara ukudahana ibyaha bifise mu buzima bw'igihugu, kuko nari namaze kwibaza none gamungu wanje rabi ibujumbura abantu bishe ndadaye bagiriza ko bishe ndadaye bari kwisonga amazina arazi yaragize amazina aravugwa, ni gute aribo baronka amagrade, ni gute aribo bashira imbere, kavuga nti ego birumvikana bashira sentare ntagiriye nayo masentare yatikabeho iyo Rwanda niyo yumvikana cyane gusumba ibindi, mugabo ivy'Uburundi ntawabizi. Imarote ndategera ni bwabo impunité de crime grave ngizo oye kiri mu igihugu cyacu kizingamira. Hanyuma ndasimbiza njya ku yindi ntambwe ntegera yuko uhora ivy'ubuzi uhora kudashaka kumenya navyo nyine ari intambamyi ikomeye cyane. Isanga umunsi umwe je narahuye n'umuntu ambaza ngo mbe Burundi buri hehe, acarambaza ngo mbe bwo bari ni province du Guatemala, urabona Guatemala iri muri Amerika. Uwundi nawe arihangana ambwira ngo mbe province ya numva
ndababaye cyane kuva ico gihe nca shinga association nari Geneve ijeje kugira informa kandi ico gihe narabonye ko hari igihindutse kinini gose cyane ubundi ikibazo cy'u Burundi gihagaze ahantu habiri gihagaze kukurondera ingene akagacerere ku bintu bigoye byadushikiye koba rero tugashobora kuvuga tuti wagasore n'abandi dendereza n'ababirori bonyene hari abandi bantu babafate ujya mu kiriki yamurashe yatumwe ninde yatanze amahera ivyo tukabimenya hanyuma rero tugaje tuza muri za 65 nuko tutigeze tuvuga ibya 69 byo muri 91 mugabo jewe ico nategereye muri ico kiringo nabonye yuko udahanye ibyaha nukuvuga uriko basasirikira ibindi byaha bizoza kandi birashobora kuza bisumba ibya mbere n'ubu rero ibyadushikiye mu 72 ibyadushikiye muri 93 bibandanya n'ubu birashoboka kuko turahora rero hariho ingorane ya gatatu yadutse hariho abahinga bazi kurondera ukuri kandi bakagutora ariko n'abandi bahinga bigize abahinga uraba ingene banyigeze ukuri kwatowe kandi abo bantu basanga mu urashobora no kubasanga mu nzego icyo kumvira kandi mugabo ntimumbaze uno munsi sumwanya wo kuvuga mugabo jewe ngomba kuvunira akaguha Barundi uretse ko biteye ubwoba birateye n'ikigongwe igihugu kimara imyaka 60 kitarashobora gushika ahantu bene cyo babwira bakabwira ukuri abagipfukamye kandi hakabura n'abavuga bati dufume tugira nko muri Afrique du Sud. Muri Afrique du Sud hariho abantu bita abatembo umuntu umwe muri bo yamenje bakamubwira ati icyo hajyasha umuryango wose ukaza tribu yose ikaza hanyuma rero waserukira akavuga ati sha ibintu bakwagiriza koko nibyo agaha ijambo abari ngaho bose wowe umwagiriza iki weho hariyo muvuga ku iki undi hariya hanyuma bakamubwira ati nyakugesera ibyo bakuvuga ko nibyo uko bimeze muri kamere y'abo bantu abwirizwa kuvyemera akavyemanga n'ikigomo kagisaba hanyuma mu nyuma hakaca haza n'abantu bavuga bati mugabo muntu n'uwacu igito gitabwa iwabo hanyuma kandi ibi byaramushikiye n'ubundi byo mushikira reka tumubabarire reka tunywane mugabo ntazasubiye ego aho nyene tutaraja kure nari nabajije nti uno munsi umuguyu uca nkuriya muri iyo ivuga yuko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe yo kwaduka igakora amahano muri izo kambi z'impunzi zavuga yuko bateshejwe izabo wibaza yuko uno munsi ivyo korohera CNDD-FDD gusigura yuko vyakozwe niyo migwi igwana atari leta yabikoze korohera gute ko mbona iyo bibaye yuko kandi abakurikirana amakuru n'ayandi biravugwa mu by'ubukongoshwe yuko ibintu nk'ivyo bishobora gushika ugasanga mbe n'ijya raporo ya 22 severe yatanze barayihindukije bayivugishije ibitavuze bazanye ibindi bitavuzwe bagahindura umukenyuro ugaca usanga les victimes abo byakoze ko nibo babaye les bourreaux abicanye ibi yose ni kuvyitondera mugabo byose bitegwa n'ibyo guhora ukuri abantu umuntu azi ukuri akaguhora kandi akuzi kandi ari ukuri gushobora kubaka gutuma bubaka ibintu bishasha kuri jewe ndamwita umumenja iyo noneho ari mu rwego rushinzwe kurondera uko kuri hanyuma akagutora mu nyuma akanga kukuvuga abesha ngo abantu ngo naka hari abavuga ngo bohava bagumuka ngo abarundi n'abantu batekanye jewe nta peuple nabonye itekanye nk'abarundi izi kuri guca mu byago ikavuga iti jewe ibi naho byashikiye reka nigumye ndi umuntu ujya ni mwene wacu hanyuma yaje ituma n'ubutu hari abantu bakiriho hani Bujumbura ugiye mwibarabara niwo bumenya yuko abantu bakenye nkuko
numva bivugwa kuko n'ukuri c'est un peuple extraordinaire rero abayivugisha ivyitagomba kuvuga iyo peuple ngo bogumuka ngo borekana ukuri nibasubiremo kandi mugabo nawe nyene abivuga gutyo kubaba nukumenya ingene wobabarira wo bategera kuko ibiriko biraba imbere ya silence ku bintu tusanzwe tuzi biteye ubwoba biteye ikigongwe kandi ukorera Burundi nukubanza kuba genereux generosité abo hariho abantu benshi bibwira ngo barakunda igihugu ni ego data nibyo mugabo ntibibagire yuko ubumwe butariho buraririmbwa ukunda igihugu ukunda igihugu ni ugifasha kurengana imanga nk'izo guhora ukuri ku kintu giteye ubwoba nukumenja akaze rero ngira mpeze hanyuma wo bitanezera no kuri ambabarire kuko jewe nabwiye iyi politike y'igihugu nitwa ko nayigiyemo cyane cyane mu 2022 igihe nacika ku icumu hirya twete twanditse mu 88 twarivuze jewe abo twagendana abo twabana n'ababwira kuva ubu jewe singisubira kwemera gupfungwa ataco nakoze nkuko byashitse kuri Bagaza ngafungwa amezi 9 hanyuma mu nyuma akaba ari nitorokera umunyororo kandi atakibi na kimwe nigeze nkora rero nibabwiza gusubira kumfunga ni kuvuga ko nzoba mfise ikintu nakoze mugabe ikintu kizofasha igihugu nirya kete rero ndiko ndakubwira mu nyuma nta musi wahera ntariko niyumvira ikibazo cy'u Burundi unga mu 89 nkaja mu Swiss namaze imyaka irenga 25 yaba 30 nta musi warenga ntariko ndavuga ikibazo cy'u Burundi kuko numva kindagishinga harageze naho jewe mvuga nti ubu ndatashe ndagiye mu kwiyandikisha mu matora ntayo nzotsinda kuko nta mwanya naronse wo kwitegura nta mafaranga afise yo kugira kampanye nta n'umugwi umfasha jewe narondeye mugabo ndagiye ijya espace batanga bijya biganiro bitangwa n'abari mu matora ndabijemwo mvuga yuko uburundi ataho buzogera n'umusi numwe tutabanje kuvugana iby'akahise gateye isoni gateye ubwoba tubanze turonke inguvu turonke n'inyungu zisa tuvyumve kumwe twese niko navuga muri 2010. Okay, murakoze cyane Deo Hakizimana kuri ayo majambo mushikirije twanzura reka duhe ijambo Jean de Dieu Mutabazi mu minota 2. Jean de Dieu Mutabazi mu minota 2 nikiye cyo kogwa kugira uburundi n'abarundi bogorore bongere kwizerana banywane ivyo kuba tugengwa n'ubumwe bupfundikanirije mu bintu bitameze neza bitagaragara neza ushoye kubirengera uko mu bisanzwe aho ubumwe buri ntibisaba yuko banarinda no gushiraho amategeko washaka gusanga abantu banywanye ubwabo kuko babona yuko hari ibintu bizima bituma koko bonywana mwebwe nk'abarongoye umugambwe Khadebu uno munsi tubabajije tuti nibihe mushira imbere kugira abarundi bose banywane mu minota itarenze 2 nibihe mu minota itarenze 2 aho duhagaze twebwe turavye kahise aho twavuye tukaba tubonye aho tugeze tukaba tuzi iyo turiko turaja twotsimbataza igihugu cyacu kikagendera ku mategeko etat de droit icya kabiri tugatsimbataza demokrasi uko utuza turatora inzego ziturongora ntaguciriyemwo minota 2 naguhaye ndaza kukongera amasegonda uvuze yuko mwotsimbataza etat de droit mugomba kutubwira yuko bijya bice 50 ku 50 mu gisirikare n'igipolisi bice 60 ku 40 ibi vy'amahunya bwoko vyakozwe n'uno munsi bitarahanwa mugamutubwiye yuko mwoca mu bitore inyishu vyihuse oya nukuvuga yuko ibiriho ibiniho turabyubahiriza ivyo tubona yuko abarundi bakeneye ko bihinduka mashinga mateka bihinduke urwego rwose rukore
ico rugenewe. Hanyuma rero ntitwibagire rero yuko ahari amahoro, ahari umutekano n'umuhoro uramwa. Ukara dushira imbere demokrasi, twongera dushira imbere demokrasi itsimbataza igihugu kugira ngo kigume gitekanye, kubera iyo kigumye gitekanye turagenda amashingiro yose dufise n'ivyo twifuza tugenda turakora kimwe kimwe, mugabo igihugu gitekanye, kubera hari abantu benshi n'ubu ivyo bakora byose baguma bashaka gukora kugira ngo basubiye guhungabanya amahoro n'umutekano, bitwaza ibintu hirya no hino ngo bitagenda mu butunzi, ngo bitagenda ngaha etc. Twebwe nukuvuga dusimbataze demokrasi ituma igihugu cacu kiguma gitekanye, niho twebwe duhagaze. Hama no kunyana kubwiye nayivuka rimwe ngo yuzura ingobyi, ivyo tumaze gushikako sosonde zaki tubitsimbataze, ivyo tutarashikako navyo tubironderere hamwe. Akoze cyane. Madame SPES ukorera mu byo guharanira agateka kazina muntu ndetse no guharanira ubutungane kuri bose. Mwe mwibaza yuko ari biki mwosaba leta uno munsi kugira ababijejwe bashe kubikorera ko amahoro n'umutekano nkuko Jean de Dieu Mutabazi muravuga ati bitsimbatare, ndetse nubwo bumwe twavuze yuko hari hakakibuze, ivyo Jean de Dieu Mutabazi avuga ati ivyo tutarashika ko tubirondere. Mwe mwibaza yuko ari giki cyokorwa? Rakoze kandi gushaka ko mpijambo nashaka je ivyo nosaba leta ko vyohinduka ubu cyane mpagaze ku byo numvirije uyarongoye Kiride yavuze, hari byanshimishije novuga nti turabihuriza ko nakagacerere k'ibintu byashikiye Burundi imyaka n'imyaka bakaguma babirenza kwa amaso, nibiba bikemure ngo bive mu nzira bishimikije ngo harimo ngo abo hava bagumuka. Ni kubganje abogumuka byogenda gute? Nico gituma dufite intwara miheto ni gipolisi, abantu bose baraba ibintu by'umutekano. Iyitegeko rije abajejwe kuraba iby'umutekano babonye hariho abatavyemeye bari kurushi bakababwira ati ibi bintu bimaze imyaka n'imyaka, hagarika, bitegerezwa kuva mu nzira. Aka gacerere kakavamo ko niko gateye ubwoba. Hanyuma ntuzeye bw'abarundi bwakozwe n'urya muntu buri muri zijya ko bohinduka bakagira amategeko y'ubumwe bw'abarundi bushasha, nkumbure aramye niyo yorama, bakaheza bagahinyanyura gushasha, nkumbure bahereye muri 2005 2005 kuko niho nkumbure ubwo baratanguye kugerageza kunywana. Hanyuma rero bakabibandanya, nuko ndabibona naho nogeza cyane bakitaho kandi abanyagihugu cyane bakareka kwirengagiza, babona yuko umenga barikwiye kuko batafise abantu benshi baserukira. Novuga yuko n'abashinga amateka bogerageza kuza baragenda mu gihugu hagati kugira ngo baze barakemura ibibazo by'abanyagihugu bifuza, kuko turashakite n'ubu 70% bataciye ku ntebe y'ishure. Nibyo murakoze. Murakoze cyane. HAKIZIMANA nawe iminota 2 twekeza ku musozo, we wibaza yuko nibihe vyihutirwa leta y'u Burundi yokora kugira ubwo bumwe budashitse bunyoganyoga kugira bushoye gukomera vya bindi Jean de Dieu Mutabazi yavuze ati ivyo tutarashika ko navyo dufate ingendo yo kubironda kugira tubishikeko. We wibaza yuko uno munsi ni kihe cyategezo gukogwa kugira ubwo bumwe bushoye kurama busasagare mu gihugu cyose, umurundi wese ahari yumve yuko yubahirijwe mu gateka kiyo? Hari ikihutirwa kandi uko ya fasoni SPES avuze yashikira ivyo naciye ko agacerere kari ibibazo bikuru byadushikiye bifitiye ivyemezo bibwiriza kuva mu nzira, kandi dufasha kandi yofasha n'ababyagirizwa kuvuga bati ibintu twakoze bwa bunini bibireka tubyemange, harimo gusaba ikigongo babigisaba kuko biraba ivyo birashoboka kandi abarundi barabishobora.
abarundi nta ngeso y'ukwihora bafise abavuga ngo bohava bakira nabi ibintu biriya kandi turiko turonka umugambi nk'uyu oye nukuri jewe ndasenga kugira cyakari kikwiye kugigwa nuko ababijejwe bo bikora nk'uko bari mu mabanga hanyuma mugabo kandi abanyagihugu bakaba maso bakaba bati ubujya nariko araduhenda ubujya ntari hari habo bitababera kumenya hari habo jewe n'abandi byana nzobarerera kuko nyizi ngwano twirwamo izo muri Kongo nk'akarorero singwano y'abanyekongo hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda no ni ngwano ryana nzobarerera ziva hanze ziterwa n'atura arondera ubutunzi bwa Kongo abantu nabo bakaja kuryana bibaza umuntu ariko yakana n'umuhita n'umubantu ibintu nk'ivyo abantu benshi niko ivyo mugo bisigura yuko twohindura ingendo mu guhanahana amakuru no mu kwigisha jewe nk'abantu bantera ikigongwe nk'ababana babuze kubacu wowe kuko ntibararonka ubabwira ukuri kandi baragushaka baragushaka kandi bagushaka bagomba kuwugorora n'inzero bitatu nariko ngomba gushikiriza murakoze cyane abadukurikiranye muri mu mpande zine z'isi tubashimire kuba mwakurikiye kino kiganiro nayo kubatumire bacu Jean de Dieu Mutabazi tugukengurukire cyane kuba wafashe akanya ukitaba kino kiganiro twizera yuko n'ikindi gihe nitwa bakenera kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba naje kubona mwa ndondeye tukaba twaganiriye ndamukije abo twasangiye iki kiyago kurikira urakoze cyane ubundi dukengurukira ni Madame Spesi tubakengurukire cyane kuba mwafasha akanya mukitaba kino kiganiro mukagira ico mushikirije ego me naje ndabakengurukiye kubona duhuye kandi nabo bapandimwe nibaza yuko bigiye ibiganiro nk'ibi biraboneka ko kibitowe burisho bifasha murakoze urakoze cyane ubundi dukengurukira ni Mutama Deo Hakizimana namwe tubakengurukire kuba mwafasha akanya mukitaba kino kiganiro twizera yuko no hanyuma nitwakenera kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba mwendo mukukuruke umwanya ndawufise n'ushaka urakoze cyane kuri micro warabateramishije ni Prof Munezero ku bwa RENAPE-BURUNDI abadukurikiranye mwese mwagize neza cyane gufata akanya kanyu mukadukurikirana Imana rugira vyose ibandanye kubazigama mu byanyu no mu banyu murakoze irindwi na kabiri hapfuye intore imbere n'inyuma yaho hapfuye intore bagiye badasambye bagiye mazima yongo bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsirike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane na kabiri babasogota imigano babahondagura inyundo
babarasi ikivunga babahamba bakibona bagatsindagiza tingatinga bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsirike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane Patiri Michel Kayoya Petero Ngendandumwe Yozefu Bamina na Yozefu Chimaye Sipiano Ntaryamira Meri Kiyoro Ndadaye bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsirike bimenye ubizirikane bimenye